guys mwabonye uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya. Uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya. Yes. Ibiraya muci arari muci. Normalement. Muci. Egadayo kare. Muci ari ku musozi. Yeah. Murabona yuko ubuhinga bwa none bwaraje. Yeah. Bwo kurima kugera no muci. Voilà. Yeah, no vuga ngo nta citwazo cyo kuvuga ngo ni muci ngo bizocika. Tushobora kubasigurira nkuko natwe babitwigishije uko twarose abagira neza bagiye gutembera aho hakurya hanze muri Canada hama barashobora kubibona niho Nyenicubahiro yavuga ati abo bantu vision ndimwo nashobora kubazana nanje nkabakoresha iwanje hama niho yaza rero uwo mugira neza yitwa Prospere yafise ibirembezo c'est la première fois je ndabibonye urumva ni ryambere mbonye amatoma y'ibirembezo nababwiye yuko abavyeyi bacu akeza karigura abavyeyi bacu mama Burundi na se Barundi bazotuzanira bishasha ibitegwa uba warateye aho hantu barabivomerera gusa baravomerera amazi y'imvura ntayo ntabwo abakenewe. Reka tubereke ufatire ushinjira ngaha urabanza kugira ne ukidesinfecta no kuva igihande cyose n'icibiraye ruhari kurimo n'ugwibiraya ibiraya by'imbuto zirobanuye nkuko mu mahangiro dusanzwe dufise ari kugwiza imbuto kugira ngo tuzigwirize abende gihugu bashobore kuronka akabuto karobanuye hafi yabo kandi ku giciro ciza. Rero ni mwiyo ntumbero nyene mubona umurima mwiza twarimye twimirije kwimbura nkuko twebabwiye ziri ku rugero rwa prebase ni kuvuga twe tugomba twimbura amabaze abandi bagwiza mbuto cyangwa abandi barimye baze kuguriraho kabuto kimbuka. Urugendo rwari rumeze gute? Rwari rumeze neza cyane. Rumeze neza. Ruraryoshe. Hari igihe ugenda ahantu niyo kumva umubiri urushe. Yesu niwe yigeze kuvuga ngo umubiri urabikunze. Umutima urabikunze ariko umubiri urabyanze. Hari igihe ugenda ahantu ukumva umutima n'umubiri byose bibirimwo. Yes. Ego. So guys, aha tugeze ni hembega. Aha tugeze ni bugendana nyene. Ni bugendana just. Bugendana gusa twahinduye. Aha kubereka how. Nyibutsa ni bugendana hengaha. Ni muri bitare. Muri bitare. Ibugendana muri bitare. Gasubiramo muri commentaire. Ngo bitare. So guys, rero nkuko mwabibonye. Twaba turagerageza kubereka. Je naharanzwe murabizi ko twavuze kuvuga mu kiganiro. Tuvuga tuti tuzobereka. Yes. Iyo turiko tuvuga ngo tuzobereka nivuga ngo tubereke ibintu. Bitayigomwe. Atari kuvuga ngo tugiye ngo ngurumva ngo nibarije ngo iyo mpuzu ngo igugwa ngo amadolari 5,000 no ahubwo twego dushyize kuri terrain dushaka kubwira ati ahantu hangana gute ubu twavuye kuri 6 hectares tugeze kuri twavuye kuri 6 hectares tugeze muri 43 hectares sawa hama ngo umuntu ngo arambaye ngo ikanzu ngo ipantaro n'ikoti warambaye ngo ipantaro n'ikoti ngo ya 70 miliyari 70 dollars icyo ushaka ko abantu biga reka dushaka tuve no mu bavuga abambara ibyo bisanzwe mugabo tubwire abantu surtout abanyagihugu bo muri Gitega nashimye ko hari abantu twagiye turaca twaganira n'abanyagihugu baravuga bati jewe kintanyigisha anyigisha gukora je nk'umuntu mutoya ngakora kuko urinzi ubona ugeje agakora kuko nababajije mbega atuma canka arishikira kuri terre arishikira kuri terre. So guys, wowe urinde kugira ngo ntukore. Turakubereka ibigori, turakubereka ipiripiri, ibitoki, amatomati ntarinzi. Amashu ukuntu bayateye turaza kubibereka. Just nahantu bubakiye barashaka ko amashashe. Ndimo baraca bararima baca bagira ubuhinga bwa none bw'imipira iziravomera ayo mashu. Amazi y'imvura akorako. Yes, mwamusanzwe munabizi ko igihe cy'imvura hari abantu
bitari muci tuguma twariye. Abantu bahora bavuga ngo muri saison hariho saison y'imvura, saison sèche na saison de pluie. Nuvuga ngo ubunye rero turi muri saison sèche. Nuvuga ngo mugabo nuko turi muri saison sèche. Takomeza kugira ante kurima kubera ko ubuhinga bwaraje. Reka rero tubatembereze kwa kundi nyene babereke umurima w'ibigori, babereke ipiripiri, tubatembereza no mu masho, tubereke hose. No mu masho hose. Tubabemere nuko tugira ante tubibere. Nabi ari akanuro kakabijya mfise. Ndaba tubajana no mu bizinu. Hose partout. Hose turaja gushika kugira ngo tubere. Yeah. So guys, let's go. Gumana natwe. Mubibona gute? Tugeze mu maki? Mu matomati. Je nashaka ko aza kubereka n'imiburiburi ingene hubakiye. Bavyita ngo mu buhinga bwa serre niko navyumvise. Mugabo sinco bisigura. Iyo kintu cantangaje nga. Afite ibintu reka ndakigusigurira. Saho ne buhinga bwa none bwaje bwa kijambere. Bwaje ikintu ubuteye bavyita akarima ko munzu. Umwami kera yarafise akarima ko munzu. Okay. Sivyo? Rero ubu unye haje rero uburima bavuga gutera umurima uwo muri serre voilà. Okay, uwo muri serre ubu rero haje nibishashe n'inzu ubakira y'amashashe kugira ngo imvura ntinyagire ibitegwa vyawe uba warateye. Sivyo? Navyumvise jewe. Ariko n'ikintu cananga kindi. Hama ibitegwa uba warateye aho hantu barabivomerera gusa. Baravomerera amazi y'imvura ntayo ntabwo abakenewe. Let's go. Reka tubereke. Ufatire ushinjira ngaha urabanza kugira ane ukidesinfecta kujya kuntu udoshobora kwanduza n'umuntu no ngaha ntiwanduza n'abantu harabantu ukidesinfecta kugira ngo ntiwandure wongere ntiwanduze. Nababwiye no ngaha rero iyo winjiye ubanza haguma hazabisha bisha no muntu tukidesinfecta raba he wasanga umuntu ku muryango ni winjiye utidesinfecta. So guys ngo tugeze herero sasa tugeze mu matomati. Muramaze kubona amatomati afise ibirembezo. C'est la première fois je ndabibonye. Urumva ni ryambere mbonye amatomati. Jera nababwiye yuko abavyeyi bacu akeza karigura abavyeyi bacu mama Burundi na se Barundi bazotuzanira bishasha kandi bishasha gusa misi yaba sinandi yuko itomati bashobora kuzitera gutya mu bisanzwe ziracari zitozi ziracari ntoyi zirakura iyo zikuze bagashiramo imirembezo kugira bibe binini babibona bikure bibe binini birembezo abantu bashaka nawe ukora bikibanza ukaba ingene hameze urako ivyo murabona yuko ari ibintu biri bwakijambere. So guys ega turacagenda ega ntituraruha turakomeza kubereka des amis. Reka dukomeze mugumane natwe uzi kwangana gute 9 ahani 9 mu matomati mu matomati 9 waiwa reka tumaze umuganirize gato y'umuntu. Ibi bintu byo kwidesinfecta bifashike kwanza imbere ko tuganiriza abanza bitondera abakunzi bacu hama amaje nkaba nitwa Irankunda Salede abasanzwe ndimwe mu bakozi bakurikirana no murima w'itomati urimigwa mu nzu hama nkuko bimbagije desinfecta ifasha mu gihe uba wagiye urakorakora ibintu hanze kugira wikingire ntihagire ingwara ushobora kuzana indani nkuko twitwa susere indani mu nzu mu ntoki no mu birenge uba wambaye ibirato gaca honyora mu kanogo ngaho kaba karimo umuti kugira wikingire mu gihe uza kuba uriko uratembera ntihagire ivyo wanduza. Mbega umurima twabonye n'umurima wa kijambere mwebwe mwavyigiye mwabimenye gute? Ikindi naco iyo baje gutera ibintu nk'ibi ntibigwe mu imvura wasigurira abantu ingene ubu burimyi bwa kijambere bugezweho mu yandi majambo bukorwa muri rusange kuko hariho abantu neza baheje kurahiganira baza kuvuga teka nanje ngire nkuko abandi bagize ubikore tushobora kubasigurira nkuko natwe babitwigishije uko twarose abagira neza bagiye gutembera aho hakurya hanze muri Canada hama barashobora
kubibona niho Nyenicubahiro yavuga ati abo bantu vision ndimwo noshobora kubazana nanje nkabakoresha iwanje hama niho yaza rero uwo mugira neza yitwa Prospere Sengiyumva araza arabitwigisha aratubwira ati burya kurimira hanze ntibihagije ari kuko iyo urimiye indani harakarusho kaza kwiyongera kuruta uko urimira hanze niho rero yacaza aratwigisha ibi by'itomati aratwereka ngene ushobora kubivomera ko twe ino twe tumenyereye tuvomeza rozware abari bateye imbere n'abavomeza zijya pompe ariko tugasha dusanga amazi ashazanana inguvu nyinshi gusanga ariko ibitego biko biraryama arahungura n'amababi amashurwa abayamye yacara tuzanira murabona iyo irrigation moderne iba guta hakoroka imara imwe rimwe bigatuma ahantu hataba inonde ngo habe ikiziba kugira igiterwa kibandanye conka kandi ntikibe amazi ntabe menshi nuko nashaka kubasigurira iterambere arane abarwabibona ntabyo nari bwabone natwe twabibonye nk'uku tubona ni ibintu byiza tubimazemo iminsi rero twarabonye ko ari ibintu byo kwa Miliyoha bifise avantage cyane bisigura ko abavyeyi bacu batuberera akaroro keza mbe ikibanza kingana gute mwateye mu zitomati iki kibanza kingana ni metero 100 ku bwaguke bw'imetero 15 wow yego sinzi ko kindi kibazo mubaza jewe numva vraiment numva byose yavyishuye sinzi ko babwira mbega tumenyereye yuko ibirembezo biba ibiti ariko ngaha twabonye ibirembezo ari migozi voilà Ivyo bimeze gute bigenda gute kugira ngo bije muri rya migozi bariko barabona bigenda gute iyo zimaze ku donc batanga kuzirembera ryari babikora gute muri rusange zino tomati mubona dutangwa kuzirembera zimaze ukwezi kumwe bino birembezo nabyo ino nyene twari tumenyera ibirembezo by'ibiti ariko kubera aba ari ibintu twama dukora byisubiriza niho mucibona twakoze buno buhinga nyene bw'ibintu bitabora dushobora gukorera mu no mwaka n'ubundi bigasubira basi byisubiriza niho rero twaciye dufata ko dukoresha ino migozi birashoboka nkabereka n'ukuntu dushobora kubirembera twarare ngaha iki aha okay bakise akabitwa akakibuse gashatu dushobora kuzana umugozi atwayidugije kugira dushobore kuhategura ntihagire imigozi tuzibira turashobora rero kuzana uno mugozi nk'uko twawukuye ngaha hejuru tukazinga kugira dushobore gushikira nivo dushaka ko umugozi ukora ko ku rutomati gacha tumanika hano hejuru uku gacha turembera uku turembera uku nukuvuga igikorwa cyo kurembera kiraheze oya ntigiheze kizobandanya ariyo mpamvu nk'ubu nahejeje kururembera nk'ubu nahejeje kururembera kandi uko mubona uno mugozi uzinze hajya ntibisigura ko runo rutomati ruzogera hajya gusa ujya mugozi usigaye hariya ni umugozi uko urutomati ruzokura burya rurakura kurenza aho uwo mugozi ugera ni giti rero rumva rubandanya gwama tomate indetermine niko tuzita ngaha tuhagarutse zizerera amezi zirashobora kumara umwaka zikihari aha rero uno mugozi tuguma twamura tutangura kwamura ku mezi ane batangura kwamura mu mezi ane n'umwaka urashobora tuguma twamura aha rero rugeze hajya hejuru mubona hajya tuzobandanya duca tururyamika turafise haziteye anve ziteye zitabangabanganywe ku buryo uru rutomaturu rukuze gushika hariya tuzosha tururyamika zice zikora tuzingura hariya zitere ziryama ziduga kugira hejuru tugende turazingurura turonka aho dushira uwo mugozi iri ni iterambere ikibazo kimwe cyane maje ndashaka kubaza kuko bivuze ko bon hariho byansuye itandukaniro riri hagati yo kurembeza ibiti no kurembeza imigozi wowe ndazi ko byose umaze kubikoreramo nirihe tandukaniro wawe muze kubona nyamukuru bavuga ati uyu mugozi ufashe ibigusumba kijye kirembezo cyigize hama itandukaniro rihari nko kubijyanye no kurembeza ibiti n'imigozi
twasanze ukoresheje ibiti uca wama ku isoko kandi n'amashamba duca dusanga twayahungabanije rero uwo mugira neza barabyize aca dusanga bino bintu nibyo byo gukora imigozi urabona nk'uyi turamaze kuyikoresha imyaka 3 yego tubikora no kuvuga ngo apa y'ukurima uguma uyikoresha bya gikoresho nyine ukingira ibidukikije ndumva biciye bizamo urakoze cyane yego namwe urakoze guys twaberetse itomati ahubwo muntuze mu mashi twashatse kwereka ko hajya ahantu mwabonye itomati ntibaharimira itomati gusa ahubwo baharimira ibindi bintu byose bitandukanye nk'ubu murabona muri ikibanza kirimwo amashu c'est pas la même place no hari inyuma bariko baraharimira itomati ngahana bariko baharimira amashu kandi bisigura ko nahari twabonye bashobora kuharimira amashu ibiharage ibintu byose kuvuga ngo ntitwayiberetse ngo iyinyi ihangare ngo ikorerwamwo ngo bashiramo gusa ngo igitegwa kimwe oya ni byose kandi nko muri ko murabibona amashu nayo mugende murabe irabire ubona ko zisa neza kandi hatwe nabonye hariya ngo hariho nkuko byose ari mu ntozeye urabona ibintu by'ibyuma hano harazo ko ibyo bimporta bakura hanze ngaha mu gihugu naha nyene mu Burundi ibi byose byavuye byabyawe nama bayivuga gute namahinguriro gira byagwa kuri ndayishimiye nyakubahwa Nyenicubahiro byose rero namahinguriro hano mu gihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi aze kubereka amashu reka rero tugende kwanza tubereke ibishasha guys mwabonye uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya uburyo bugezweho bwo kuvomera ibiraya yes ibiraya muci arari muci normalement muci egadayo kare muci ari ku musozi murabona yuko ubuhinga bwa none bwaraje bwo kurima kugera no muci voilà no kuvuga ngo nta cyitwazo cyo kuvuga ngo ni muci ngo bizocika niyo mpamvu ndahora kandi vraiment ntabesha kuko ni ibintu biboneka no muci baravomera ubuhinga bwa none bwaraje erega abantu bagumi Bujumbura ntaco babona nta kintu na kimwe vraiment ingwe Gitega yes ingo mwirabire ibyiza by'u Burundi mwirabire ukuntu bavomerera muci basi ntege umuntu yizo kwitwaza ngo muci ngo ntibarima ngo muci ntibarima bararima ahubwo menya ati norima gute muci akarero n'akarero keza kugira ngo mubibone ingene bigenda yes genda ubere ingene ariko aravomera bisa neza murabona ibiraya ikiraya ca kijambere murabibona tone raba minya raba wewe ibiraya sha sha braz ikiba cita ikiraya c'amahasa ikiba kita gute mu Kirundi Kirundo murabona ibiraya vya Kirundo murabona sha yo niko ari binini ni binini bidusigurira uyu ni binini vraiment abidusiguririye onye ngene bikorwa n'ingene ego kuno vyimburwa ku mazina nitwa Fabrice Uwimana engineer agronome mu bikorwa bya Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tukaba turi ahe Bugarama ku mutumba Mpehe zone Bugarama intara ya komine Muramvya intara ya Muramvya aha mubona ni murima w'hegitari 5 ugabuyemo kubiri uruhande rumwe ruteyemwo ibiraya urundi ruteyemwo ingano no kuva igihande cyose ni ibiraya uruhande rumwe n'ugwibiraya ibiraya by'imbuto zirobanuye nkuko mu mahangiro dusanzwe dufise ari kugwiza imbuto kugira ngo
tuzigwiriza abene gihugu bashobore kuronka akabuto karobanuye hafi yabo kandi ku giciro ciza. Rero ni mwiyo ntumbero nyene mubona umurima mwiza twarimye twimirije kwimbura. Hamwe twaramaze gukurako amababi yego twabibonye kugira ngo bikomere urukoba tuzovyimbure bidashobora kubagurika. Yego hanyuma rero nkuko bisanzwe dufashanya n'ikigo Izabu. Izabu ni ikigo ca leta kijeje kuduha imbuto zo ku rugero rwa mbere zirinda ingwara kandi zimbuka cyane. Rero mu migambi ya Son Excellence hariho umugambi nawe yaciye abona yuko Izabu ni ikigo kinini ariko kubera ihimiriza ya Nyenicubahiro kugira ngo abene gihugu bakunde kurima no kuvuga Izabu ntigishoboye kubashikiriza imbuto kugira ngo bose bakwigwe. Nawe yaciye yumvira yuko nawe yofasha akubaka ikigo gishobora kuyisahiriza mu kugwiza imbuto zo ku rugero rwa mbere kugira ngo natwe n'ahandi n'ahariya dushobore kuronka imbuto mu zindi ntara zitandukanye ziboneke kandi ziri ku giciro ciza kandi zitanazimba. Duhora tubona iyo abagwiza mbuto barimye nk'ubu ugasanga ntibakwemwe ibiraya vyo kurya babibitse uko babisoromye uko nyene. Mbega ngaha nico kimwe canke ngaha murabura abantu mukavuga ati ibi ni ivy'imbuto ibi navyo ni vyo gushora byo guteka. Uko bisanzwe bikorwa mu buhinga bwo kurima no kuvuga mwabonye mwibango rimwe twasoromye hafi ibiraya binini cyane cyane gose barabibona binini cyane duca tubikuramwo hama shira muri kategori y'ivyo gufungura. Ivyo bito bito nabyo kubera ari byo uri kuratera bigwira bivyo bitakoga nivyo rero uca dutera ukaca tugira n'imbuto ivyo binini navyo gaca bikora bagaca tubidanaza kugufungura. Mbeko batabizi ibiraya kugira ngo umuntu arinde abitere bitwara uburyo bungana gute hama bikerera iyo hageze ko babisoroma naho babivyerera igihe kingana gute? Ibiraya keshi vyerera kuva ku minsi 90 kugera ku minsi 120. Nshobora kurenga? Oya ntishobora kurenga. Hama mu kubitera nako no kuvuga umaze kuronka imbuto irobanuye nziza urayizana ku murima hama ukayitera ku buringanire bwa 75 kuri 30 kugira ngo cyane nk'abantu bagwiza imbuto batagomba kukwimbura binini cubitera kuri kanuzeye cyo no kwita assiette nutritive iri ntoyi kugira ngo ntibizobe binini cyane kumena babwira kare atashobora gusanga wimbuye binini bivanye na assiette nutritive wabiteragiye n'ukungene wabifumbiye. Rero twebwe tubitera kuri katema ya 75 contre 30 kugira ngo turonke bito vyinshi bizoba ivyimbuto. Yego Jehoze kandi fise twasanze mwabikase. Mbega nake kamaro ko gukata ibiraya kugira ngo gukata bibabi byo hejuru mugasigaza ibi hama hageze kwimbura ugasanga muhihaye imisi kugira ngo muze mwimbure mwakora iki murinda murabikata? Turinda kubikata kugira ngo dufashe urukoba gukomera. Urukoba rw'ikiraya? Urukoba rw'ikiraya ko mu gihe ubisoromye bidakase bica bikubagurika kajya gashatu ko hejuru kavako yari imbuto gacha yononekana. Duca tubikata mu kiringo c'imisi 14 minimum kugira ngo tuzoze kubisoroma nubwo gikuba ku kindi atacyo kibagi kumagi gikomeye. Yego nk'ahantu ugereranije hangana guta mwateye? Twateye kuva hari inyuma gushika hariya aho ibiraya ni hegitari 2 n'amare 31. Hari nka mwiteze kwimbura ibiro bingahe? Turahiteze mu 36 à 45 tonnes. Mwateye ibiro bingahe? Twateye itoni 4. Zine? Mukaba muzokwimbura 35? Ni 35. Harimo inyungu? Cyane. Cyane gose. Nani ndaduze kurima vraiment. Karibu tabateye. Najegira ndivi biraya. Karibu tabateye intege. Yego. Dufashe ku shitsa ihangiro rya Son Excellence ku mufuko wose ugira ico ugira faranga umunwa wose. Ikibazo kimwe je nshaka kukubaza wewe ukora nk'umu agronome wewe ku giti cawe canke uravye nk'isomo Nyenicubahiro ashaka gutanga wewe bimaze kukungura iki uretse ko uba uri umukozi ariko akorera hano
nk'umukozi bo bimaze kukungura iki canke uravye mu kibana hari ikintu bane bamaze kwigira ko mu bijanye n'uburimyi barabiye kuri son excellence bo wihereko sagasishishwa rumuri ntagiye wabona undavye yego sa neza umeze neza uretse uko nsanzwe mfise akazi nkora mu bikorwa vy'iwiwe ndanezererwa no kuba nanje ndiko ndakora ibintu nize ndikuvuga au niveau pratique biramfasha ivyo nakuye mu ishuri nkashobora kuvyaplayinga kubihindura mu bigaragara nkabigaragaza habona hanyuma kandi izi projets d'excellence ndikuvuga abanyagihugu bo ngaha baronka akazi icyo ni cyambere bakaronka akabuto karabanuye hafi yabo kuko turiko turabakoresha turabigisha ati namwe nimwagenda kurima iwanyu muze mubikore mutya kugira ngo namwe muzoro muronke umwimbu ushimishije utandukanye numwe mwahora muronka ndetse n'umusese karamuzoronka muro ushore ku isoko muronke y'amafaranga bararonka akazi bakaronka imbuto zirobanuye hanyuma bakakura n'ubumenyi mu byo tugenda tubigisha uko twarinze tuza ngaha ntitwaje inyungu hanini turondera nuko abene gihugu ibikorwa tuko turakora bishwara kuri hashoboka kuri hashoboka kugira ngo twese tugwize umwimbu dushobore kuronka umusesekara dushobore kuronka umwimbu ushimishije yego bon je nibaza ko twogushimira urakoze cyane tuzoga ngaha tuje kwimbura tuzoza kuvyereka abantu ivyayino twavuga ngibi kugira ngo bamaze gukura ko ibinya hasigaye imisi mike cyane yego guhera ku itariki 7 ingazi bizo 14 juzo baziheze amaje bitangura bakati tugushimira kwashika uza kwimbura ibiraya uza mu Burundi na papa Burundi sasa murakoze cyane ubu tuvugana twivuye mu biraya ubu naho tuje mu ngano mubona ko ingano zitotahaye zisa neza ziravyibushe go ziravyibushe bro niko babivuga ziravyibushe zisa neza tout simplement ubu nabo batubwire ngira ngo ingene ingano nazo ingene biba bitunganijwe ingene biba bimeze ego murakoze nkuko twavuze twacyari Bugarama nyene tugiye ku ruhande ruteyemwo ingano ukuvuga uruhande rungana ni hegitare 2 nibice n'amahari 51 murabona zigomba zere zisa neza igihe cyo kukwimbura kiriko kiregeretsa izi rero izi ngano n'ubwoko nabwo nyene twakuye muri Zabu ni ubwoko bwa SN64 ubwoko buro imbuto irobanuye kandi bwimbuka cyane nkuko twebabwiye ziri ku rugero rwa prebase ni kuvuga twe tugomba dushye twimbura amabaze abandi bagwiza mbuto cyangwa abandi barimyi baze kuguriraho kabuto kimbuka kandi karobanuye karindi ngwa kimbuka cyane naho mutandukanya imbuto gute mutandukanya n'ingano zo kufungura gute imbuto imbuto ziva ngaha nyene bwe twimbuye turazikubita twaje kugenya turazikubita amatwa zipepura kuramwo imbuto no kuvuga ngo hanye hoho no kuvuga ati turapima imbuto turazisigaje turapima zo kurya naje nyene turazisigaje nibaza ko hatavyo kuvuga ngo turobanure nziza canke tugire gute ziba zisanzwe zisanzwe nziza deja zose mwahateye iyo variete numvise umenga ni shasha kugira mu gwiza imbuto yoba yaringana gute mwiteze n'ibindi ngana gute ni kuvuga twateye kuri hegitare 251 twateye ibiro 420 cingana mugabo twiteze hafi toni kuva ku toni 5 kugira kuri 6 mbega mutegekanya ko ayo mabaje yose muzoce muyatanga canke namwe harayo muzosigarana kugira ngo pour la prochaine fois canke muzoce mubandanya muzana izindi baze kugira ngo iyi variete bandanye gwira ndi kuvuga mu gihe abagwiza mbuto bari bazikeneye
twazitanga mu gihe batazikeneye naho tukazigumya tukaziteragira tukongera tukazigwiza ku rugero rugira kabiri. Yego. Mbega muravye igicapo canyu ingano ziri mu bintu bizimba cane kubera ko n'amasozi zirimwa usanga atari menshi mwebwe nifuza ko mugumye muronka umwimbu ingano nk'ikiro coja bo nkuko musanzwe dusanzwe dufite ikivugo orientation twahawe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kivuga kiti umunwa wose uronke amafaranga umunwa wose uronke icyo fungura umufuko wose uronke amafaranga. Ni kuvuga ni muyo ntumbero nyene twebwe twipfuza yuko ubwa mbere twogwiza umwimbu umusesekara tukawudandaza bakawufungura hanyuma mumaze tukaronka amafaranga tukaronka n'intuzeye nivyo gufungura. Ni kuvuga twebwe twifuza yuko mu gihe umwimbu wabonetse twese twamaze kuba impliqué muri ico gikorwa cyo kurima tukagwiza umwimbu mu gihe umwimbu maze kuboneka nta muntu aza gushinga ibiciro. Umwimbu maze kuboneka ibiciro biragabanuka ama ibiciro bimaze kugabanuka faranga rica rigira agaciro uramusanga iterambere aho ku muntu no ku gihugu. Hari ibiciro mwamwe yategekanije gushirako kugira ngo umukompaye n'ivyo nibiri ku isoko no munsi ziri ku isoko no muzigeze kurangahe mwebwe mwamwe arigeze mwimvira gutegekanya ikiro ayo muzokigurisha. Twebwe twifuza yuko nko ku isoko ingano twe zagwibumbe 5 turifuza kiro n'imiburiburi tukakizigurisha ku bihumbi 2 2,500 kugira ngo umuntu wese ashobore gusuma. Eko reka tugushimire. Murakoze cyane turakunze ukuntu batwakiriye turakunze ukuntu abagwanome bonga muri no mirima mwitunganije guma mu kazi ko bisa biragaragara ko muvyitaye biragaragara ko bavyitayeho bisa neza birabagariye n'ibintu biryoshe kubona. Ego hari umucuti wacu turi kumwe afise akabazo minyoni nabaze nanje mu mirima yose twagendeye ya Nyenicubahiro w'igihugu turabona ko ari imirima subiramwo ako kabazo ko ya micro ntiyari bwagushikire. Mu mirima yose twagendeye ya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu turabona ko ari imirima ishajije kandi iteye igomwe. Nigiki mwobwira abarundi? Murakoze. Jewe ico no tanga nk'ubutumwa ku barundi no babwira yuko nabo nyene nkuko Nyenicubahiro yama abivuga kugira umwete kugira bivanye ego nivyo umuntu kugira ahantu hatoyi birashoboka mugabo urashobora kuharima mu buhinga kandi ugatera imbuto irobanuye ukimbura neza. No bifuriza kugira umwete bagakora kuko ukoze nta nzara agira. Mbega umuntu yobakora mwino mirima ya Nyenicubahiro umufuko bufise amafaranga? Ivyo ndabihamya sinobideha kuko nabo nyine bo bishingira intahe ngaha amafaranga bari nayo kuko niyo tuje nk'ubu twimirije iyi mba twavuga ati tugomba dutangure kwimbura ni kuvuga usanga abantu baje kubwishi kugira ngo baronke akazi. Ego twovuga yuko rero zino ndimo za Nyenicubahiro zahinduye imibereho y'abene b'igihugu bo mwaka karere. Nigiki birata Nyenicubahiro umukuru w'igihugu? Icyo birata bwa mbere barirata kuba yarazanye imirima ya kijambere ngaha kuko baraharonka imbuto zirobanuye bakaharonka akazi bakaharonka n'ubumenyi kuko turiko turabikora sitwe tuvyikora turabereka ingene babigenza nabo bamaze kuva ngaha bacaja kubikora mu mirima iwabo hama batwitiye baje konda akabuto karobanuye turaborohereza tukabaha akabuto karobanuye kimbuka kandi karindi ingwara. Akajambo kame kwa Sebarundi niyubahwe cyane. Murakoze.